katwerekeze mu itsinda rya gatandatu. Itsinda ariko riravugwamwo byinshi cyane gose. Inyuma yaho Newcastle United yononye cyane gose cyane yandagaje equipe ya Paris Saint-Germain ibitsindo 4-1 kuri Saint James Park. Atari bake Yves ntibari biteze yuko uru rukino ruza kugenda nkuko rwagenze. Ibitsindo bigera kuri byari ibitsindo 3 muri mita ubusa. Ibitsindo 3 kubusa hama muri deuxième mita equipe ya Paris Saint-Germain baza kugombora igitsindo kimwe. Yari 2 kubusa muri 2 kubusa. Numva kuko kiriya kimwe bakigaruye ari 3. Ari 3 bivyo bakigaruye ari 3. Ni Paris Saint-Germain muri sangi yibuze no vuga imbere ya Newcastle United. Je nagaye imikinire y'ujya mumenyereza Luis Enrique. Nivyo arakina umupira ukawubona ariko uravye Paris Saint-Germain hari ikintu kinini cyane gose cyahindutse kuva no mumenyereza shika hari Paris. Uvuze uko ndaza ko kumva ushaka kuvuga nk'abafaransa. Nugutahura nk'abafaransa. Kandi jewe nanje iri equipe ya Paris Saint-Germain kugira ngo ishike ku bintu hari ibintu bitatu bategezwa kuzotahura. Bategezwa kumenya projet yabo kwisobanutse iri ariyo projet ibereye by'ukuri. Bategezwa kumenya igihe itanguriyemwo. Bategezwa kumenya n'igihe bayiha. Difference ya Newcastle na Paris Saint-Germain muri rino joro byabaye ivyo bitatu byose biratandukanye. Newcastle ni equipe imaze kuyubaka kurusha Paris Saint-Germain. None Newcastle yagize imaniro nk'abakire bajya bakire bamaze gushika kiki bahasanga equipe yaribuza amahera mu givyayo byose bisigaye bitunganije neza. Ndavuga ama direction uhaja no kumumenyereza ubujya korana na direction sportive bimeze neza cyane. Nawe reka ndagwa karorero Newcastle ubu kuba kirifise iri ku rwego rumwe n'iyi Paris Saint-Germain nyene ari na réussite kuri bo kuba banayihanye kuriya kuko n'abatunzi bafise baturuka ahantu hamwe. Ikindi kigira kabiri iri ku rwego rumwe na za City paraporo yiyo bakura amafaranga. Mugabo ushima equipe izi vyirimwo ntihubuka ngo igende kurondera abastare, irondera abakinyi beza ku rwego rwayo ariko bangana bafitinga muri projet yabo. Noneho kuva umwaka basanze igira tibuke Eddie Howe akagerageza kurokrita abakinyi bamwe urumva kiki bakarokora sezo iyikurikira yari y'umwaka uheze iyo se ndayigaruka ko rayibuka nawe yari nziza. Nukuvuga ngo kuva uno munsi turaharura umwaka n'igice ivyabo bitanguye gufata inzira neza cyane bigenda kandi ubona yuko buri kwezi buri saison ntibisubira inyuma. Abo bari Newcastle uwo bakinana nabo yimari imyaka yose atangura projet inyuma ya saison agaca yiheba igatangura gushaka. Luis Enrique no mumenyereza mushasha muri Paris Saint-Germain afise n'abakinyi bashasha benshi. Ico wewe wavuze jewe sindacita iyi kote iri negative. Buriya nuza kwibuka neza kiki Pep Guardiola fata City yayisambuye gushasha. Yatanguranye n'abakinyi bamwe mu bahora muri City ndavuga bitwa bagaye Clichy abitwa basanya bitwa bande abo bose yaratanguranye nabo ariko iyo seziheze yanamugendeye nabi cyane kuko ntiyabaye no muri babiri bambaye muri Premier League no muri Champions League bamuhushuye yakirikare. Ukuvuga ugomba ubura umujeni ntushobora kuba umujeni muri projet nshasha itegezwa gutangura ama etape itegezwa ni nko kuvuga ngo ndubatse inzu no musi ngo birare yuzuye nibibaho gato hinge gato ndiko ndasasya kubyo ndiko ndavuga hinge gato ushaka kutubwira yuko reka kuvuga ngo ndiko ndashaka rindira mpeze ico ndiko ndavuga. Uyu mugabo Luis Enrique muri equipe itangura mu kibuga afisemwo nk'abakinyi batandatu bashasha
kandi niwe yabizaniye none niwe yabizanye niwe yabizanye yego ndiko ndakuvuga yuko projet ariko arubaka ariko abigiramo uruhara cyane gose cyane bivuze ngo jewe ndiko ndaraba Paris Saint-Germain ikikeneye ndiko ndakibona uri kurakibona ndiko ndakibona ariko nakubwiye nti bamenye projet barimwo bamenye igihe yatanguriye bamenye n'umwanya bayiha urumva kiki barakeneye kuba nka Pep Guardiola yahawe yarindiriye imyaka 6 kugira ngo atwara iyo Champions League kandi rimwe na rimwe twarabona ko we yanakoze n'amakosa yiwe ku gatwe kiwe mu kuyibura muri Champions League nk'izi ziheruka rero Luis Enrique ikintu kiri bambe kiri positive nabonye equipe irakina ariko iri en construction hari ibintu bidashoboka ubwo nyene niyo mpamvu mu adversaire nka Newcastle wewe ibyiwa bigejeje kure ni nko kuvuga kiki ngumwe hagaragaye kumwe yatanguye kera amaze kuba ari karagenda mu nzira isobanutse undi nawe ni hagitangura ahubwo mu byo amaze gutangurira ntugende ngo urabe victoire ya 4-1 raba ahubwo uti mu byo atanguriyemwo hari ikigenda canke nta kigenda je ndiko ndaraba Paris hinge gato mera nk'usozera gato ikibazo cawe rero nuko wewe ugomba kunshiramo kandi ari wewe none ndashayive ndashaka yuko tugenda tugira reka meze ejo natanguye kuvuga kuko ni waheze ibyo watanguye kuvuga twava dusanga twavuye ku byo twariko turavuga oya wewe wavuze no ku maprojet wavuze ku maprojet uragenda ku maprojet ariko je shaka kugaruka kuri iki kibazo est-ce que Luis Enrique kuva shitse muri Paris Saint-Germain turavye umusaruro wiwe iyi projet nivyo dufate yuko ayitanguriye ngaha anye novuga mu ntango za saison ariko Luis Enrique est-ce arapanga ibimenyetso bigaragaza yuko imikinire yiwe izohava ihura novuga ni na filozofi ya Paris Saint-Germain kuko je niho mfitiye amakenga ico kibazo niho mfitiye amakenga ico kibazo inyishu yacu nyimbura aba Paris Saint-Germain chaque semaine ikina iyo nyishu urayifise nyimba utayiraba nta genda iraba urayiraba ubona iki je ndayiraba Luis Enrique no mumenyereza ubwa mbere bwo azwiko tikitaka siko ekipe yiwiza gutsinda itsinda ya ari izaseza Barcelona zande zo gukina neza itandukaniro rya Luis Enrique n'abamenyeza bahoze muri ntuzi muri Paris Saint-Germain ni kintu bita identité du jeu urumva ni kimwe bivuga birangwa niki irahari ntiriho uri kuraraba nk'umumenyeza mu mwaka weze Christophe Gari ekipe yaratanganywe n'umusaruro muke muga ukaraba nivyo bakinuka bibura mugi bya Luis Enrique ni ya ekipe ishobora kugira iyo esheke bakanganya kiki ariko ukabona bakubise position ya 80 urumva ya 80 kuri 20 donc impact y'ivyakina iragaragara jewe reka ndabona nakurambiye reka ndagusoze ndakubwira niwandambiye reka ndagusoze reka ndagusoze ndakubwira ico nagombye gushika iyi Paris Saint-Germain nyimbi igomba umusaruro mwiza itegerezwa gushira imbere gutanga umwanya kumumenye ibi bintu byo gutanga projet uno mwaka ubwo nyene bagacayisohokamwe ibi bintu byo gutsindwa na equipe ntibarabe bati dutsinzwe na equipe imeze gute imaze kuduterana intambwe ngana gute mu kwiyubaka iyi equipe yo ivyayo ibigejejeho bakaguma bikompara ntibazobivamwo uno mugabo Luis Enrique yatsinzwe 4 ufatiye kuri Paris Saint-Germain si wa mumenyezo uvuga ngo ivyo ari karayikorera ntibigaragara biraba ngombwa yuko bamuha umwanya bakamuha sezo ahubwo bakaraba bati uretse nkuko twe turiko twakompara kuva mu kwicenda gushika no munsi babanze barindiye barabe nuko sezo iheze hanyuma isezo ukwiheze koze barabe sezo ikurikira barabe yuko biriko bitera byavansa canke biriko bitera bisubira inyuma bo kiki Luis Enrique kumuha umwanya ariko kandi je kubganje nibaza yuko byo navana n'umusaruro yogenda atanga uko bukeye uko bwije equipe ya Paris Saint-Germain ahigeze si ya equipe nawe yo kwemera gutanga umwanya kumumenyereza bigaragara neza yuko ataca ariko arayifasha
ku bwanje aho igeze urumva ku buryo imaze kudepansa aho imaze gushika ahantu kanaka muri no projet yabo ariko Alonso banze ndiye gato nibwo igenda isubira inyuma gato none badatanga umwanya none raporo y'ivyo bahitiyemwo bazoca bakora nkunda kubaza bazoca bava muri ivyo vyawo mu Paris Saint-Germain yosohoka mu matsinda nishike muri 8e de finale akona karonana nishike muri urana ko riri no mu itsinda rigoye urumva nk'ubu yosohoka muri matsinda ikaviramwo mu matsinda sivyo hama none ukagenda muri championnat bikabandanya bya barashima nitwonagera nahari anye ngo mu mpera zasize bikabandanya byanka nkuko biriko biranka muri aya majourne novuga ari nyuma gatoya wizendi kuribaza yuko mu kugeza mu kwa kabiri yoba bo mwihanganira bano banyakatare n'uburyo bariko barashiramwo canke sinzi ndeske nta ntege nk'iyo bariko arerekana jewe uko ndabumva zotuma batamwihanganira uko ndabumva mwamaze kuja inyuma y'urukino oya urukino caturugaruka ko mpera z'urukino mwamaze kuja mu manarize impera y'urukino ariko duhereye ku mugwi wa Paris Saint-Germain oya mbanzo ungire ko gatoye kuri ico kibazo nariko ndabaza ntumujaniranye nawe kuko ntumujaniranye kuko uri reason like yo Aronso mbiriza Aronso ico nakumva ico kibazo ukibangira tubanze dutangure ku rukino kuko ivyo muriko muravuga vyose twagiye hanze oya twagiye hanze urukino ca ndarugarukako mugabanza tubanze tuvugane kuri iki kintu tugeze ko turi kuri Paris Saint-Germain nico twahereye yashaka kuza ko naje ivyo by'urukino oya wewe no urukino none ko ari byo wari uvuze oya ndavuze nti dutangure ku mugwa Paris Saint-Germain kuko mwemwe ko muravuga ivyerekeye Paris Saint-Germain mufatiye kuri defete yabo apane yiyongene uko babona Luis Enrique uri kuravyumva twebwe tuje ngaha sivyo turatanga turavuga ati okay Paris Saint-Germain iraje uno munsi c'est une équipe abantu bose babona yuko ari équipe kabisa imeze neza banzurindire gatoyi nabasi gatoyi ngende kwa toyi kuri Yves wewe wari kumbwira yuko Luis Enrique akeneye umwanya ngira ko nyishiro kuri ico si Luis Enrique akeneye umwanya Paris Saint-Germain basikeneye reka umwanya munini si Luis Enrique akeneye umwanya Luis Enrique akeneye umwanya kuko ari umumenyereza wa Paris Saint-Germain uno munsi muga ico nagombye kukubwira nakubwira je kuri iki kibazo banzi sawa nico ngenda kwishurira kiki untegere neza Paris Saint-Germain imaze imyaka 11 ironsa abakire 12 kwanza kuko ni kuva ma 2010 reka dufate kuva kuri Bakelife imaze iyo myaka iyerekana ko iri capable yo kugura umukinyi mwiza wese kwisi yari ariko ntibyagezene ntibyabakundi siko kiki gushika uturumvikana rero mu bitabakundiye ibyatumye bitabakundira hagiye havugwa subushobozi buke bw'abakinyi kuko n'uwuzimbye wa mbere ku isi baramuguze n'uwitwa ko ari wa mbere ku isi ibihe byose baramutunze mugabo bose tuzi ibyo bakoze batari muri Paris Saint-Germain ntibabikoze bari hariya muri Paris Saint-Germain ivyagiye bitangwa ko insiguro sinzi we kuvyemera canke kikavyemera hagiye havugwa projet zipfuye ariko no kuri izo projet zipfuye barazizanyemo abamenyereza bakomakomeye nivyo ndiko ndako umumenyereza ntacashaka kukomarira muri projet itameze neza kandi ahubwo wewe untwaye neza cyane ahantu abo bamenyereza boze wowe uvuga ko bagize bazize ko umusaruro wabo ubaye muke ekipe ari igitangura projet kimwe nariko ndensista niba muha umwanya abamenyereza bose bitwa ko bakomeye Ancelotti yarishiye muri Paris yabahaye igikombe kuko projet yabo niyo yari utandukanye ibintu bibiri hari umumenyereza ashikira mu bintu bakamuha apply aho bigeze bakamuha apply abakinyi beza bamaze kugura muri iyo projet we wagashika ayitwara ayikonduiza akamera nk'umushoferi yaribuze akamera nk'imodoka kiki yaribuze umushoferi mugabo treatment yayo ni nziza igitoro kiruzuye byose ninko bitandukanye nuko ushobora kuronka umushoferi akavuga ati we ni uzi vy'imodoka
iyi modoka isanzwe ifise ibibazo nta n'ivyo tuzi raba ukuntu uyikoresha ugende hanyuma tuzogura uduhindura amapine hanyuma wewe ukabona uwo mushoferi aracajujuta mu vyo atunganya ukavuga ati noneho ivyo nyeretse sindi burindiye n'ukuntu nyonga imodoka ndamaze kubona nturi umushoferi biratandukanye ivyo bintu bibiri nivyo mbona kwa Paris Saint-Germain nta mumenyereza n'umwe baraha umwanya muri projet zama ziri muri chantier imisi yose uriko urabona uburore ntitubvise tishere ntibamwirukanye cyo bundi muri iyo saison nya twa Champions League kiki ntiyaravuye ari twese twibaza ngo n'ubushobozi buke ico nagombye kuvuga Alonso Paris Saint-Germain ikibazo bafise ibi bintu byo kwihutisha projet bamwe byo kwihutisha umusaruro na projet tarahagarara neza nibazopfa babivuyemwo ibi bintu bakubwira ngo Florentino Perez na Karoleka kuna gusigura ibya Paris Saint-Germain yigeze gutwara Champions League ya 2001 siko yari ya 2002 imwe ya Zidane bakira na Leverkusen ije Champions League yagira 9 acafatwa n'igishika n'umunoho ngo yumva yuko agomba acatwara Decima cari gikombe cha Champions League kigira 10 yumva ko agomba yereka iyindi migwi kuko ico giatwara iyo ya 9 za Mirase ntiyazirusha nyinshi ntiyazirusha ama Champions League menshi aca yumva ko yo twari ya 10 atangura kuvyihutagiza bimwe twamye tuvuge je bundi kwa Chelsea ngo uyu Todd Boyle ngo atangwa kwinjiye umumenyereza bakubwira ngo Florentino Perez yigeze kubikorera umugabo w'umutaliyano yitwa Fabio Capello hamwe aja muri vestiaire akamubwira ngo naraguze ba Ronaldo naguze ba Zidane naguze nabandi gerageza ubari nyuku amwinjirira mu kazi byanka kuvamwe nukuvuga Florentino Perez kubera ico gishika yama yumva ko Mondial iraheze meilleur buteur yabayende na kameje yabayende aca bazana niho yazana bari aba Fabio Cannavaro inyuma y'igikombe c'isi ca 2006 ba Zidane baza bakura muri Juve ba Ronaldo bakura muri Inter donc bimwe by'aba Galacticos yahajya inumero yiwe yari kakora ibishoboka byose ngo atware Champions League igira 10 mu buryo bwihuse kiki Champions League yarayirindiye imyaka 13 yagiye kuza bimwe byo kumva yuko ayirindiriye aza yanatanga yari ihebuye avuga ati reka ndeke umudirecteur sportif umumenyereza akora akazi kiyo nk'umumenyereza ibindi bizoza bivuze ngo re Paris Saint-Germain je mu makosa ndayagiriza Alonso nuko kukutamenya ngo sezo iratanguye dutanguranye umumenyereza mezuku dutanguranye projet itanguye no munsi nishashe ibyayo byose nibishasha ugacugomba umusaruro uri direct nibyo bya bindi nise ngo ntushobora kubaka inzu ino munsi inzu mu bisanzwe yubatswe igira ikiringo nayo nyene ntushobora kugomba kwirara yuzuye ngo murare muyiryamye ico kintu nakubwiye nti resultat za Paris Saint-Germain zo kumugoroba weje ziratangaje nka Paris Saint-Germain kumva yatsinzwe bine mugabo kurundi ruhande nibitangaje kuko ni equipe iri mu vyayo iyimaze mu imisi ibimetriza neza iri kikina na equipe ivyayo ariho bigitangura aya masheka arakunda kuba je bikibazo na ba DJ Yves ntaco wanyishuye nakikwishuye neza cyane ndagisubire mu gatoyi Luis Enrique numumenyereza ubona ko jewe reka aje gutangura projet kandi ariko arayubaka turiko turabibona kandi rikiragenda neza sawa nico reba kuyekura tonyene mbega nuko gutangura kwiwe projet naba bakinyi beza afise na hantu kanaka yagategezwa gushira Paris Saint-Germain ku buryo batomukomakoma ariko kandi aho hantu atashitse byoba ngombwa yuko bamukinjurira nka equipe ya Paris Saint-Germain kumbuto uko navuze namwe Paris Saint-Germain yosokera matindi dashitse muri 8e de finale muri ama Paris Saint-Germain ikabandanye ititwara neza nkuko yatanguye muri Ligue 1 mu France rumva est-ce que Paris Saint-Germain yo kwihanganira Luis Enrique nko gushika mu kwa kabiri reka ndakwisho mu majambo atarenza 3 Paris Saint bimwe nariko mvugiye ya Luis Enrique vya projet nibiki reka ndakubwira
nibihoze kumuha akazi ko kuvuga ngo tugutumye Champions League ico nibacihoze ico ntaco nanje ico ntaco sawa urakoze cyane ariko Paris Saint-Germain mu bubi bwose twayibonanye na championnat barimwo kudatwara champion Ligue 1 nica ariko naho nyene kagaruka no muri Ligue des Champions oya Ligue des Champions oya basi jewe Champions League uko biri kose ntiwopfira mu matsinda inge nakubwire amatsinda abanzo inge gatoki impamvu nakubwiye ni Champions League agomba viremwe mu matsinda bamwirukanye bo bakoze ikosa ibuka kwanze ko ari pool ya mbere y'urupfu nitwayibonye yuko ariyo ya mbere ikomeye ico cyo nyeke yashobora ko influence afari ikagomba ikaviramo aho urakoze nibihoze kumurabira muri Champions League muri saison ya mbere none Xavi reka nagwakarewe kumvikana Xavi ntiyaje saison ya mbere agahusha na ntuzi agahusha donc ico ngomba kuvuga niba kora ibintu nk'abantu bakuze kujya na Barca ubona ukuntu ikora ikintu ukabona ko ikoze ibintu nk'abantu bakuze saison ya mbere Xavi nta gikombe yatwaye nawe yarayisagimiye hagati siko byari bimeze Champions League yaviriye mu matsinda siko byari bimeze saison ya kabiri yabahaye La Liga ariko yaviriyemo mu matsinda none munsi yo bamwiruka ntibari kuba bakoze koze oya ikintu kimwe kuri ico kintu gatoyi ico uvuga kuri bimwe Yves yavuze harimo kuri ivyerekeye hari umusaruro ntago ciriyemwe kiki ntago ciriyemwe hari umusaruro uteye isoni sinobona Enrique agiye reka ndagwakarorera ico jewe cyo tuma mbona nibamwirukane ndavyemeye ibazagiye muri Ligue 1 ntatwaye igikombe noneho ntabaye no muri zine zizoja muri Champions League ko byose biba aho yoba ko zibara noneho no mu bikombe bitatu bindi bikinirwa mu Bufaransa nta na kimwe atwaye uwo yoba kwiruka ho bomureka akarangiza saison mu gihe babona nko hagati muri saison ari mu bibanza bibi simbona ko ari mumenyeza yuriza ubucaronse cyangwa kuri ico nico nakunda kubwira nti ku mugwa Paris Saint-Germain aba bakatari baje sivyo mwibuke n'abantu baba amafaranga kabisa bari bafise ico bashaka Paris Saint-Germain bari bayize ko ari umugwi mwiza ariko bari baze Paris Saint-Germain ikibuze sivyo baravuga bati tuko turabona imigwi za Man City zitwara ibikombe ariko Premier League na Ligue 1 burya sico kimwe ukaraba uravye Paris Saint-Germain iri mu migwi ifite ibikombe byinshi muri Ligue 1 sivyo ukacuraba ukavuga uti rero ubu bo baje bavuga bati twebwe dushaka kubaka umugwi utwara Champions League nico bari bafite mu mutwe sino Ligue 1 kuri bo ni kintu gito bacamamo sivyo sikipimo cha projet yabo bavuga ati twe projet wacu ni yijya rero bagaca bavuga bati igikenewe n'igiki inoti irahari hakenewe umumenyereza mwiza barabarondeye bwisanzure bwo kugura abanyashaka directeur sportif mwiza barabarondeye bakibaciye harya ba Leonardo bari barajyanye ariko kugira gutya wapi biraswata gusubira wapi biraswata ugacura ati burya rero uyu mugwi ni mwiza umenyereza ni babaye mubi bagaca bakuye umumenyereza bagaca bavuga ati tuza rundi umumenyereza mwiza asumvye uyu akaza bikanga bagasuba akavuga ati okay twaravye umumenyereza Mauricio Pochettino muri Tottenham yitwereza muri finale naje dutware ngaha bikanga turaraba uyu Emery unayaraje biranse nabamenyereza beza reka tuzane tumasore tusheraza biranga ivyo vyose kari kuri projet yabo gushika naho biyumvira kwa kwihuta ivyo vyayiva ko ravuga ngo byo kuvuga ngo kuba patient yede club batari patient voilà yede club batari patient utazobabwira ngo duhe imyaka ine oya Hinga tundangize kwanza oya nagoma usobore gato umbabarire kandi equipe zitaba patient hariyo equipe zibikombe niko ndakubwira urabona kuko kwa Champions League n'abantu ibikombe nizahe urumva bivana n'abantu bajya barabu bo bavuze bati twebwe ico dushaka ni kiki uravyumva kiki ivyo vya patience twebwe ico ubuze ni kiki ntibaze abakinyi beza barabaza gushika n'abavuga bati okay pour le moment umukinyi dufise mwiza ni Kylian Mbappé
Mbappe nawe tumubrain atangura kwiteza utunyoni avuga ngo nta bakinyi bo ku rwego rwo hejuru jewe anashaka no kugenda incuro uribuka umuzo wa Messi ico nasaka karifi yavuze ndi ati ndibaza yuko ico yariko aravuga mena il est avec le meilleur joueur du monde nta citwazo gihari ariko urumva ivyo vyimviro vy'iwabo siko football imeze bo urumva ni business bo ni business kiki ariko agenda mu murongo mwiza w'amayesheke ya Paris Saint-Germain aho ni business akoti habuziki umunyeza mwiza bakamuzana hakacanga abakinyi beza ati singu uyu ubu rero turasize akaguru kandi kuko ni cabatumye bavuga yuko ico kintu gishoboka muri 2021 basa muri finale cyage cha Covid bari kumwe na Tuchel hakomo umwanya bukeye baramwiruka bavuga bati uyu muntu rero agize ibintu muri championnat batangwa bemeze ukuntu ati wapi we twabonye umenga nibikunda bazana abandi rero nico abamenyereza bavuga ati abamenyereza wapi turabona ko abamenyereza bashobora guha vyiza na bibi umukinyi abaye mwiza Mbappe bati uyu mukinyi kabisa aradufise hama bamwegereye ati burya rero jewe hari ikintu nshaka mvurira haba nimba mushaka yuko dutwara Champions League jewe ndashaka munzanira abakinyi bari ku rwego rukomeye ati ico gusa baramuzaniye Messi bagize imana araje bagize imana baramosi baragiye bagize imana bazondaruma bagize Coupe d'Europe nziza barabazanye baravuga ati wa mugabo natubwira ikintu ntitubikoze ariko ngivyo biraje barabuze iyo Champions League nije ndakubwira bobo bashaka ibintu kuko hari amakuru nakubwiye hari amakuru utazobwira ngo aguhe 5-4 aho sinumvikana nawe directement umusaruro ivyo yavuze ati niyamba equipe amenyereye ibikombe niza Barca na Real gatoya ucubandaniza aho nyene impamvu ndakubwiye Alonso equipe zabikoze zitwa Barca na Real Madrid na Bayern mbere zikananirwa kwihangana mumenyeza kubera umusaruro mubi bobo bakora ibyo bazi koko bamwirukanye uwo bamusubirije araza akagira icakoze reka ndagwa karorero Bayern mu mwaka wahera birukanye ndege bazanye uyu uyahora muri equipe nationale y'Ubudage birukanye umugabo wo mu Hollande yari karabamenyereza hagati muri saison haca haza uyu yitwa ndi uyu nyene yirukanye uyu yirukanye Hans Flick yafashe bacha twa Champions League bacha baritwara donc nibyo niko nakubwira iyo ukosoye ukirukana umumenyeza ngo yananiwe muri projet kanaka mwa kugira ngo unyemeze yuko uri equipe zitihanganiye abamenyereza batanga umusaruro mubi zana uwuzi neza yuko utwereka ko wiyumviriye neza ico gero wagikoze neza uzana ushobora kugitwara ariko impamvu je nariko ndavuga kuri ico kintu Paris Saint-Germain mugiye mutware ko atakintu na kimwe mutarakora mutaragerageza kugira mutware Champions League nkuko kiki yavuze ivyo byo kuzana ba Messi ba Neymar bukugura bande nabande kuzana abamenyereza bibihangange byose baciye hariye igisigaye ni kimwe tanga chance ni mugira kwihangana nico ndavuga kiki nico basigaje gukora tonyene uyu mumenyereza Luis Enrique jewe amakenga ndayamufiseko ega niyo mikinire yiwe ya tikitaka ariko reka ndakubaza ikibazo ngaho reka ndakubaza ya Paris Saint-Germain reka ndakubaza ikibazo Enrique imbere y'ikuvuga amakengo mufise kubgawe rega hinga rero kuva mu ntango za unyishure ubanje kumva ikibazo ntunyishure ntarakubaza Enrique numumenyereza kubgawe ashoboye gushikana Paris Saint-Germain kugutwara Champions League canke kubgawe ntavyo ashoboye nyicuri ico cyo kubganje ubwo bubasha arabubize canke ndabugafise kubganje ubwo bubasha Enrique bivanye na equipe ya Paris Saint-Germain bivanye na equipe filosofi ya Enrique ni ya Paris Saint-Germain sindiko ndabibona yuko binwanye ntibihuye kuko nikimenyamenya ni imisaruro ndiko ndamubona ko muri izi nkina ariko arakinisha kuva gitangura gushika ubiriza kugira ngo kubgawe Enrique yo marira Paris gutahura nukuvuga yuko Luis Enrique ukunga ariko aritwara abakinyi yazanye turavye kabisa kuma profile yabo n'abakinyi beza sivyo muri ico gihe uno munsi ivyo ashaka gutanga kuri Paris Saint-Germain hari ivyo bamusavye harimwo Champions League ndakubwiye nti
ivyo bajya bakatari habayeho nkuko wavuze ati akava mu matsinda ndakubwiye nti urizandika aragenda sinza kubona ko bamwihangana aragenda paraporo yuko basanzwe bameze canke paraporo yuko bamwirukanye paraporo yuko bashaka bo icambere na mbere none kiki bagumuko reka twibanze kindi kibazo hari ico bazovamo oya naho nyama kosa nyene iyo babona kubwiye ni Paris Saint-Germain ari ikintu mutako kandi gikomeye ekipe ya Paris Saint-Germain nuko kwiyubaka kwabo kumaze igihe kinini ya cyane gose hari urwego imaze gushikako sivyo nuko kuzugahagarara imbere za Barcelona ukazishwanyaguza ariko kazuga ugakubitwa remontada urumva ukazugashika muri finale ya Ligue des Champions bikakwankira kugitwara ubwo rwego Paris Saint-Germain maze gushikako simbona neza yuko boza kusubira inyuma mu kurondera umumenyereza baha ikiringo kirekire cyane gose ngo azobaha igidi bari oblige kubikora batabikoze nana kimwe bazopfa bashitse ndabibona yuko nanje muri Paris Saint-Germain ega jensi niko mvuga ico bazokora iramaze kugwera ku rwego rwo guhangara iyi migwi kiki ega jensi niko ndavuga mfatiye kuko basanzwe bahora bakora ikintu ndiko mvuga nshimikira kuvyo bategezwa gukosora kuri ayo makosa bakoze muri kahise ko mupira w'amaguru no guhuburorero bw'ama equipe na 10 equipe nyinshi reka tuje nko mu gikombe rero ngawe Paris Saint-Germain iyo bisigaje gukora iki kugira ngo iyo Ligue umwanya umumenyereza umwanya ungana gute imyaka ingahe guha umwanya umumenyereza sawa imyaka ingahe 3 2 ingahe reka ndakubwiye umwanya bo mu umwanya wo kuvuga ngo ko tumuhaye umwanya w'umwaka wa mbere biranse igiteye reka kwanza sawa biranse umwaka wa mbere biranse uwa kabiri bikanka uwa gatatu bikanka bagomba kumvugira kandi jewe ndiko ndatanga reka kumvugira nishure reka ni kumvugira nishure kumwe wewe wansavye kuvuga ngo bo mwihangana imyaka ingahe ndiko ndakubwirana bora mu mwaka wiwe wa mbere ukurangiye sawa bakamuha chance y'umwaka wa kabiri bakaraba uko urangiye nimba hari ciyongereye bamwe babonye ciyongereye bareka kwiyumvira ngo nubundi ngo n'uyu mwaka ngo nta Champions League atwaye barabe mu mwaka uno mwaka nyimba zoba yaviriye muri 8e de finale barabe mu mwaka uza ko equipe ikina neza abakinyi biwe nyimba Dembele yaje ari mwiza muri Barca na Enrique yamufashije kuba mwiza muri Paris donc progression gutanga kuko ari yo mukinyi uvuga uti uyu turamuzi ivyo ari karatanga ngaha sivyo yategezwa kuba ari karatanga sivyo sanzwe atanga umumenyezi utegezwa kuranda umukinyi kuba mwiza nico naco yabagumije ngaho yatumye Mbappe nawe bamwiza nkuko yahoze ari mwiza niye ataba mwiza zo bari yesheke na nyene kurinde kumumenyereza mu mwaka uza nyimba Paris yagarukiye muri quart de finale sikosa ryarike subira mu amahirwe nyimba mu mwaka ugira gatatu yagarutse akarangi agakubitigwa muri 8e de finale kandi ubona ko equipe yakinye nabi ubona ko ibitera bisubira inyuma nibamwirukana mukabagiye akaja muri demi finale ugafata umuntu nka Thomas Tuchel yageze muri finale ugacumwirukana muri sezi kurikira ariyo sezo wategezwe kumurabiramwo neza ajyana amakosa uzorabe Alonso imigwi yose cyangwa abamenyereza bose bamaze igiye muri equipe bagatwara igikombe gifaditse hari aho bagiye bagarukira muri Paris Saint-Germain ikintu cyakunze kubaho abamenyereza bose baciye barabuze umwanya ivyo vya Thomas Tuchel gushika muri finale wewe ari ikintu hari abamenyereza kandi bafite ijambo kandi bafite n'igihagarara avuga ati haragezaho rero mwene mundeke nkore sawa ivyo sasa muri direction barabu hakababona ba Ronaldo bakiriyo hari ukuntu umumenyereza yavuze ati je ni mundekere vestiaire mundekere recruitment uri kubavyumva ukazaho muri direction bakubwira ati pas question muri cyo kosaje mumenyeza ni ryari oya ibi byabera indani byari ivyo nicyo gituma twabona batushere bagenda aba ba Pochettino basohoka twa tukabona ngo bamufata umusaruro nyarusaruro mubi nico naco gituma ejo bundi bareko baravuga uyu Xavi Alonso yuko Real kwimushima yababwiye ati condition nkaza muri Real Madrid nuko yarawuciyemwo nuko peut-être ivy'indani wabizi uravyumva avuga ati jewe nje condition izo zibiri vestiaire bagwanje
abakinyi kuroketa bibajewe muri ico gihe wewe uba ufise ijambo ububasha uzonanirwa winaniwe sesa navyo ni imigwi mike itanga ubwo sinzi ko bita ubudahangarwa canke uburenganzira kumumenyereza akabikora wenyene nivyo oya nabikora wenyene abikora na directeur sportif iyo rero habayeho mezentente hagati nande directeur sportif ndetse nande n'umumenyereza bahuze kuco bitakurusha equipe birapfa imikino reka tuje mu rukino nyezina Yaraye rubayihujije equipe ya Newcastle na Paris Saint-Germain. Newcastle itsinda ibitsindo 4-1 ca Paris Saint-Germain. Nabonye je gituma ngaruka kuri uyu mumenyereza sikindi hambavu y'uru rukino naraye mbonye rwa Paris Saint-Germain rukiriritse sinzi we ko wabonye match yego wabonye match barushijwe rwose bigaragara barushijwe urumva Luis Enrique yabuze solution ukumwe nashobora guhindura imikenyuro mu gihe Newcastle United yagize pressing kuri we amadiwere yose yatahukanwa na Newcastle United urumva gutembereza umupira Paris Saint-Germain byavuye byanga ariko kandi ndagaruka novuga kuri yari nyuma ya attaque ya Paris Saint-Germain yashimye gutanguza abataka biwe bose Gonzalo Ramos niwe yari mu kibuga uyu unye Mbappe yari ku ruhande rumwe niho yarari Dembele niho yarari Mbappe niho yarari nkiyumvira mbega Luis Enrique mu gihe equipe mukeba aba yamukenyuye afise izihe solution muri rusange ku match yecu Paris Saint-Germain yabuze solution niho ngirira makenga kuri no equipe ya Paris Saint-Germain yabuze solution ahubwo Newcastle ni bimwe nakubwira yabaye nziza kuyirusha yabaye mugabo ufatiye no kubaye Newcastle imaze ari nziza reka ndakwishura ikibazo reka ndakwishura amajambo Luis Enrique yabajijwe no mumenyesha makuru yavyumva nka wewe uwo mumenyesha makuru yavyumva nka wewe yamubwiye ati iyi equipe yawe ko tubona ko yakinye nko kumengo ntigeze ija mu kibuga kandi ari nziza wanashime reka shira ko nako ka burya Paris Saint-Germain nziza umve ndababwira ikintu ninge ndakubwire ijambo yishuye yavuze ati nyimba ubona yuko equipe yanje yakinye nabi jewe siko nabibonye hajya bamenyereza rero kiki ico nabonye boba barafise ivyo baraba kuri equipe bitandukanye twe nivyo tufatirako umumenyereza wewe araraba ati jewe nashaka ko equipe kinagura muri football habaho ibintu bibiri hari ico bitwa formation niba ari abakinyi wa linya hakabaho nico bita animation nuburyo ushaka ko bakinamwe umumenyereza rero yamaze kwalinya araba animation yiwe bayitahuye gute bayigerageje gute quelque soit uko umu adversaire yitwa imbere wa kuko umu adversaire arashobora kuza ukabona utu umu adversaire yishi byanje byose tactiquement roze birabaho umuntu akagutsinda tactiquement muga Luis Enrique yishuye nkuko avuga ati ivyo je nagomba kubona kuri equipe yanje sinagomba kubiraba gusa kubera ko tutegezwa kuva mu kibuga dutsinda ahubwo nagomba kuraba uko abakinyi banje bariko baravyidebruyamwo yavuze ati ahantu naboneye sheki ni kuri 20 metre zanyuma nukuvuga ngo ivyo yabatumye gukina bageze muri 20 metre y'igori rya Newcastle yavuze ati hari ahantu tweshuwe muga mu bindi bice vraiment bakinye neza ivyo je nashaka babigerageje nta mwijisho giwanje nko mumenyereza kiki wewe waravye match ku munsi wejo Paris Saint-Germain n'ubwiza bwayo kuko simbi malgré uko kubaka kwabo kugeza ubu simbi ni equipe nziza n'ubwiza bwayo bafise umumenyereza nka Luis Enrique bagakwiye no vuga kubura solution ku match yejo kuri Newcastle yari yabakinyuye nka kujyanye ico no kwishura kuri ico wowe Paris Saint-Germain n'umugwi mwiza sivyo ufise abakinyi beza n'umumenyereza mwiza nkuko bivuze ni Luis Enrique wewe uko yari kurabibona sivyo yavuga ati je ni muri groupe de l'amour kandi imigwi tuzokina yose irakomeye kurukino kuri rya novuga yuko ijya formation yiwe yagize ni formation yagize kuri Classico bakina na Marseille
kandi biramarshe gukinisha bane babiri batatu umwe et ça marché 4-0 sivyo ejo bundi kuri Clermont kubera equipe ikomeye igize idakomeye avuga ati ibi ni bisanzwe arakinisha bangahe batatu bane batatu sivyo n'abakinye batanga match yari aba Barcola ba Vitinha aba Luis Fabiano ni Luis Fabian Ruiz urumva ariko aje guhura nande warutse ko banganyije aje guhura na Newcastle Newcastle urazi ko ari umugwi kandi bari en déplacement yes umugwi ukomeye mu Bwongereza umugwi uri ko umaze kwiyubaka muri zine za Champions League mu Bwongereza rero bavuga ati ndabona yuko uyu mugwi niwe mugwi mwibuke yuko champion iheze wabaye umugwi watsinzwe ibitsindo bike meilleure défense muri Premier League azavuga ati uyu mugwi kugenda utsinde jewe ndi à l'extérieur negerezwa n'imiburi kuwutsinda igitsindo canke bibiri kuko mfise bataka beza babasumbye daye avuga ati reka ngirishe ya system yo kuri classico ko Marseille ibikomeye yari classico akinisha batatu babiri yakirishije bane babiri batatu umwe sivyo icaciye kiba nuko wewe icabaye Paris Saint-Germain urukino yari rufise parce que uravye muri match yose nibo badominye match possession ikintu kitabura kwa Enrique wavyumva ari kimwe barawukumanye icabaye rero ni ya makohezo yabura kuko uravye urukino ngene gwabaye urukino mwana ruravye abakinyi uwiswe Kylian Mbappe uwiswe Dembele ntibari bidagaduye neza kandi uri Newcastle utegetswe kwiga izo solution none izo solution nyene kubera kizitizwe hagati mu kibuga ikibiri Alonso reka kuzana ibintu by'ibibazo nko kumengo ivy'umupira ntutanga kubwire equipe yari zibiri mu kibuga imwe irashobora gutsinda yindi tactiquement tahura ko Newcastle yabaye nziza imbere ya Paris Saint-Germain urumva ushobora ko kwishene niko shaka ko mudoma ko yuko n'ubundi ariko umumenyeza Luis Enrique atatu yatse muri kanati kumengo wewe ntuzarike kugira umwemere wategeka kumwemera muri rujya rugendo apana kuri rujya rugendo yabaye nziza Paris Saint-Germain kuri Luis Enrique urona uruca wibaza ngo byose birapfuye kwa Luis ndakubwira mu rukino muri rusange rwagenze mwana rurazi ukabona yuko batatu babayeho bari munsi yande bagize umwataka umwe ariwe Gonzalo Ramos ariko ukabona ni ya style uyu mukinyi Colomwani afise yo gushaguma agenda hariya hagacabaho kumenga agusekana kuhari tukabona uwiswende hagati mu kibuga uyu wa Renzael Emery ari kumwe nande na Ugarte ni babakinyi wabona umenga vyabuze ingene batora Mbappe wa mwisanzuro kuvuga ati jewe umupira ndawufise murazi ko Mbappe ni gake si kenshi cyane suri nyakikiko iyo ni kenshi arinjira hagati eraba iyo ni reisite ya Newcastle Colomwani ari harya usanga umupira wawurekuye urumva nushobora no kwamvira ku gutere deuxième pot utere mu igore urabuje Mbappe ni gake yateye mu igore ni vyo ndakubwira habayeho abataka babaye benshi abakiyo hagati afite ari beza Zaire yakiye neza n'uyu Ugarte ariko Ugarte nawe vyarabonetse yuko akazi Luis Enrique yamuhaye katumye ataboneka amubwira ati wowe sinkeneye kubona uwiswe Bruno Guimaraes akina Guimaraes twaramubuze ku wejo ariko akina abantu staff abandi sivyo ikintu cabaye ni wa mupira mu Bwongereza ikintu caba batakaza imipira warabonye imipira batakaje ama passe dashika Gonzalo Ramos yatanga abambape batanga ama récupération yaba ama récupération yaba kubera ya football mu Bwongereza inyaruka wasanga umupira umaze kugenda si football gusa kiki ni tactique nziza yuko bareyishije bica bibagutyo barabakenyuye bibaye mu kanya gato igitsindo basonga icya kabiri muri ico gihe ibitsindo bibiri muri mita urabona ko Luis Enrique avuga ati ibintu bimbaye ko mbwirizo gico mpinduye guhindura muri ico kintu araza aravuga ati abakinyi baraganiriye avuga ati dukine gutya dukine kuriya ariko kucabaye wewe turavye novuga yuko ku mwanya 60
57 urumva amaze gutsinda igitsindo kimwe niho yavuga ati reka ngirishe remplacement ndabona Koromwani yabaye ntawe uhari reka ndabe ingene nkomeza hagati bakora arinjira aciye umwanya yinjije uyu mwana Vitinha ugate nawe aravuga ati ebana akazi ndaguhaye uracoka sohoka Vitinha arinjira nicanatangaje n'abantu biravuga ati mbega bwa bundi erega Paris Saint-Germain bataka yose yari ifise bari barya rero bajya vyanse ashiremo ndekitike urumva avuga ati reka bajya nshiremo kugira mbe ubwisanzure uhiswe Dembele na Mbappe ariko tactique yande ya Ediha yavuga ati ndabinginze uyu mukinyi Kieran Trippier ndazi kutkura kuduga sinkere kuduga nkeneye yuko Mbappe adakina sivyo hariya Dembele umwe yitwa hariya uri twitwa Banhari nyaduga Dembele ntiyakina naho rero ni ya tactique umumenyereza ategura akabazi elemazi wawe zikomeye iyo azugaye l'equipe irapfa nuko reka runo rukino turuve ko twaruyagize ko vyinshi